Inama Nkenguzamateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa rigenga imitahe mu Burundi kw'igenekerezo rya 18 Rusama no mwaka. Mu nama yari irongowe n'umukuru w'urwo rwego Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA. Umushikiranganji w'ikiga ca Reta Domitien NDIHOKUBWAYO niwe yaserukiye Reta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'integuro y'ibwirizwa. Mu nsiguro yatanze, Umushikiranganji NDIHOKUBWAYO yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma hatomorwa neza uturusho duhabwa abanyamitahe, ivyo abanyamitahe bahawe uturusho basabwa gukora, ibihano bihabwa wahawe uturusho mu gihe atashize mu ngiro ivyo yiyemeje n'ibindi. Muti none ibishasha biri muri iyi nteguro nibihe? Aha novuga ibishika 6. Icambere hariho ihindura ry'ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe API, kikaba ikigo kijejwe iterambere ry'u Burundi, kikitwa Agence de Développement du Burundi. Iryo hindurwa ryiyumviriwe mu ntumbero yo guha API canke ico kigo ayandi mabanga ajanye no kurondera iterambere ry'igihugu, harimwe no gukora ivyigwa vy'imigambi minini yoshikirizwa abagwizatunga mu bisata bitandukanye, kwiga ibisata bikwiye kujamwo imitahe kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Ubwa kabiri hariho gusigura neza amajambo amwe akoreshwa mwibwirizwa mu ntumbero yo gufasha gutahura kumwe amajambo amwe akoreshwa muri bwirizwa. Harashizwemwo igice c'insiguro y'amajambo kugira ngo hagabanuke ugushaka gusigura amajambo ugutandukanye hagati y'abanyamitahe n'abakozi bo mu kigo API. Ubwa gatatu hariho kuvuga neza uturusho dutangwa n'itegeko rigenga ishingwa ry'imitahe. Mu gihe ibwirizwa ryo mu 2008 rifise amategeko yandi menshi agenda yerekana neza uturusho dutangwa, iyi nteguro irafise igice kivuga neza ido nido uturusho dutangwa n'ibisabwa kugira ngo dutangwe. Integuro y'ibwirizwa kandi iravuga ko uturusho ubu tuzotangwa mu bice hisunzwe ingene umugambi uri kuratera imbere mwirangurwa ryawo. Ivyo navyo bikaba bifasha kubona neza uko umugambi uriko urashirwa mu ngiro imbere yo gutanga utundi turusho. Ibi bikaba vyava yuko hariho wasanga umuntu asavye uturusho agasabira rimwe vyinshi, ugasanga kumbure n'uwo mugambi nturangutse guki gihugu kikahombera. Ubugira kane ivyo abanyamitahe bahawe uturusho basabwa gukora. Iyi nteguro irafise igice havugwamwo ico abanyamitahe bahawe uturusho basabwa gukora. Ivyo bigatuma hashigwaho umuco kubisabwa kuri umwe wese. Mu gihe mwibwirizwa ryo mu 2008 havugwa gusa uturusho dutangwa ariko ntihagire igisabwa abaturonse. Ivyo vyari intambamyi iyo hageze gukurikirana abahawe uturusho. Ubwa gatanu umutahe w'ibanze umuntu agomba gusaba uturusho ategerezwa kuba afise washizwe ku mafaranga y'abanyamerika 500 ku banyamahanga canke kuyangana nayo mu marundi ku barundi mu gisagara ca Bujumbura n'igice cayo mu ntara hagati mu gihugu, mu kuvuga 250 by'amafaranga y'amadolari. Mu gihe mwibwirizwa ryo mu 2008 umutahe wasabwa wari miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi, ayo mafaranga yarongerejwe mu ntumbero yo kurondera imitahe yisununuye kugira ngo hagaragare koko iterambere mu gihugu n'itangwa ry'akazi ku bwinshi. Ni nayo mpamvu hahimirizwa abarundi kuja hamwe kugira ngo barwize imitahe yabo maze barangura ibintu binini mu gihugu bigaragara bitanga n'ubuzi bwinshi. Ikindi nuko ibisata vyashizwe imbere by'isunga umugambi w'iterambere ry'igihugu Plan National de Développement uva mu 2018 ukazoshika mu 2027. Ubwa gatandatu aribwo bwa nyuma hariho ibihano. Iyi nteguro iravuga ivyerekeye ibihano mu gihe uwaronkejwe uturusho adashize mu ngiro ivyo yiyemeje igihe yasaba uturusho. Ivyo bihano byihariye
bishobora kwiyongera ku bihano bisanzwe bitegekanijwe n'ayandi mategeko akoreshwa mu Burundi mu gihe mu itegeko ryo mu 2008 atabihano bidasanzwe vyari birimwo. Abakenguzamateka nabo mu bibazo bashikirije Umushikiranganji w'ikigega ca Reta harimwo ikijanye n'amashirahamwe abaho ikiringo c'uburusho giheze agacapfudika gukurikirana amahinguriro abari karakora n'ibindi. Dusanzwe tuzi ko bamwe muri abo baguzi atunga izo mpusha batazikoresha. None hadekanijwe iki kugira ngo abo bantu bagarukane amakori baba baranyuruje? Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo kigira kabiri, baba barakurikije amasezerano bagakora ivyo bemeye. Hoba hariho suivi y'inzego zibijejwe kugira ngo bamenye neza ko bakora bunguka canke bahomba. Nimba atasuivi twasaba ko basubi kugire igihugu ntigihombe. Ikigira gatatu nashaka kubaza, hari abantu benshi bamaze kuronka izo mpusha bahengereye ikiringo kiri mu guhera ugaca usanga barabivuyemo bahinduye ibi secteur kugira bakwepe bishape les impôts. None mutegekanije iki kugira ivyo bintu mu bigwanye? Ko benshi kenshi bakunze kubesha ugasanga bagiye gukora mu yindi domaine kuko babonye ikindi kiringo caheze kugira barohereze avantage. Mutegekanije iki kuri ivyo bintu mu bigwanye? Umushikiranganji Domitien NDIHOKUBWAYO akaba yaratanze inyishu ku bibazo by'abakenguzamateka. Urashobora kugira umugambi kandi ukawugira neza cyane gose ukawandika mu mpapuro ukawujana ukawushikana muri yapi, wawushikana muri yapi bakawemeza, hagaca haba rero ibindi bintu vyinshi bishobora kuza. Aha mu Burundi wacu abenshi turavye abashinga imitahe usanga bayishinga ku gatwe kabo. Dufatire ku bari ngaha hagati mu gihugu, abenshi bayishinga ku gatwe kabo. Mugabo umuntu arategekanya mu Imana nayo igakora ivyaro. Wewe waruzi ko ufise uburyo ukakuyongana mu munsi turabazi ukajana umugambi hanyuma uburyo bukayonga. Sinzi ingene bigenda mugabo birashika amafaranga akabura. Ntanga akarorero kashitse mu 2015 16 bwana nashaka na 17 akagaca gafata nabo hanze n'aba investisseur bo hanze. Hariho abari baje gushinga imitahe turababona ama projet hagati mu gihugu muga kubera ivyo ibihe twaciyemwo agaca harura agaterateranya vya bindi vyose wagira muri business plan ugasanga na amazi ukaba oblige kubihagarika. Si kuvuga yuko ari burya burusho bwonyene uba warahawe na wewe n'umutahe wose wamaze gushiramo ubomberamo. None gahemwe umuntu yahombye vyose mwumva vyogenda gute? Kandi ukabubibona ntibubo burusho yacishije ku ruhande mugabo birashika ndabibona abantu bashizemo 2 miliyari uyu munsi bipfumbereje. Ivyo ntibiba ku isi yo Burundi gusa biba ku isi yose. Uwo n'umucumu. Hariho n'umuce rero w'umuntu ashobora kuza agashinga ntunzenya akavuga ati jewe ndashinze umutahe agashiramo uburyo bwiwe akaduga akitaba Imana kubera yari umwe bica bigenda gute? Umuryango wiwe ugasanga ntavyo bashoboye, ivyiyumviro ntavyo bashoboye, none wishuza nde? Bica bigenda gute? Gusa nibaza yuko vyoduha iciyumviro vyo kuraba mbega abo bantu bose bagize izo ngorane umuntu yobagarukirako gute? Ko je nama mvuga nti harabo bibaza yuko hari umutahe umuntu ashinga ari uwiwe, burya nta mutahe w'umuntu baho n'ivy'igihugu urabikora ukabisiga igihugu kikabigumana. Nibaza rero ko ibi vyose nivyo twoza turarabirako bitandukanye rero na babandi aronka uburusho akabujana kubudandaza ku isoko, bitandukanye na wa wundi akora umugambi akawurangiza, yaheza kuwurangiza akawugurisha. No ngaha kubajanye no kuwugurisha namaze kubivuga, hari ushobora kuwugurisha kubera avuze ati none jewe ko mbona ntagifise inguvu, ntagifise kumbure ububasha bwo kwiyumvira uko nahora ndavyiyumvira. Hari ugira ingorane ugasanga abana biwe biragiye no mw'izindi ngorane zo mu rugo canke nibindi, ati hako ibintu bizomfana ndabigurishije. Mugabo umugambi wagumyeho kandi umugambi uranguka kwa kundi nyene warumeze. Hakaba rero nabandi mwavuze ati araraba ko akuye mw'ivyiwe agacagurisha. Je numvise ico carananiye gutegera gushika uyu munsi. Gukura mw'ivyawe bisigura kuko ugize umugambi ushaka kugumuvyara uwugurishije mu bisanzwe ujya wuguze nuko ubona inyungu.
kandi awuguze nta yindi exoneration asubira kuronka kubera yawuguze abandaniriza hahandi kabandanya ari haya makori uwo je numva umenga nawe nyene nta kibazo biteye aho biteye ikibazo ni hamwe umuntu avuze ati mwavuze muti arageza ahantu aciye ahindura icyo yawuteguriye turabafise bari bateguye kubaka amahoteli uyu munsi aramaze apangishijwe mugabo turabe tugaruka hahandi mbega ni mu makondisha yahe yagurisha yahagaritse uwo mugambi akawujana mu kindi gisata. Abakenguzamateka bamaze kunyurwa n'inyishu z'umushikiranganji bace bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%.